murakoze cyane mwebwe muri kumara kwerekana BNP TV na cyane iganiro cha BNP Sport. Uyu munsi ntango yishima ndabashimira kuko muri abantu b'agaciro cyane. Muti rero musugiye kuyaga kuki hari ihiganwa rya UEFA Champions League ryarahindutse riri mu ntunganyo sha canke forma shasha, ariko tubona umengo imigwi ikomeye ntirikiroherwa n'intunganyo. Turibaza tuti mbega none iyi ntunganyo shasha bitari kirorohera iyi migwi ikomeye bigaha karyo ya migwi mito mito twana nko kumengo ni mito mito. Rero nivyo vyatumye ntuma ko mugenzanje yitwa Bayubaha Eloi asanzwe akurikirana hagufi umupira w'amaguru na cyane cyane umupira ku mugabane wa Buraya. Sangwe ikaze muri BNP Sport. Murakoze. Eloi, tugeze ku munsi ugira gatatu wa Ligue des Champions, imigwi igomba ikintu urukino rugira gatatu. Mugabo nibaza ko mu nkino za mbere urukino rwa mbere n'urwa kabiri twabonye ibintu bisa nk'uko mengo ni bitangaza kuko twabonye imigwi ikomakomeye, imigwi harimo n'umugwi watwaye igikombe cy'umwaka uheze umengo ntirikiroroherwa. Mbe twovuga ko ni intunganyo shasha itari kirorohera iyi migwi ikomakomeye. Tugerageje tukaraba imigwi ikomakomeye uko yagiye iritwara, twarabonye yuko hagiye harajamwo gutsindwa abandi bakanganya, ivyo benshi tutaba twiteze bivanye na niveau tuba tubaziko. Turavuga rero yuko iyi format nshasha ya Champions League itari kirorera imigwi ikomakomeye, na cyane cyane bivanye nuko iyi migwi tuvuga ko yitwa kwibayabaye yaje yiteguye gose, yaje ivuga yuko ati kubera byarahindutse ubusi mu natsinda ntituzokina inkino zitandatu zonyene amago turabe waba wa mbere no wa kabiri. Ubu tuzokina ni league, tuzokina inkino nyinshi 8, uzoba yaba wa mbere azoba qualifié d'office, ama abazoba bakwirikiye bace bagenda kurinda guca muri barrage. Rero bivanye n'inkino zaciye ziba nyinshi mu mashampiyona, biraboneka yuko imigwi ikomakomeye biriko birayigora. Bo kina abantu babanza bakamenya coco nuko ubu ivyo twari tumenyereye ivyo vy'inkino z'amatsinda, Champions League hari mu nkino z'amatsinda ubu vyarahindutse kuko hari citwa League Phase, ni umugose ukina inkino 8. Muri izo nkino 8 haba harimo inkino 4 umugwi wakira n'izindi nkino 4 uba wagendeye iyindi mu bibuga vyabo. Muri izo nkino 8 umugwi iba yitwaye neza 8 ya mbere ice iheza ikarengana mu gice c'8 gishicanyuma, mu gihe kuva ku 9 gushaka kwa 24 iciheza igaca muri za nkino z'amajondora bitwa barrage. Nivuga ko ngira ngo navyo kuba inkino zarahindutse nta rukino bw'ibanze no gusubiriza ruhari, imigwi gutegura urukino rumwe, nibaza ko bishobora kuba navyo biri mu biyorore bigatuma n'ama equipe akomeye yisanga ari karanyira kuri ivyo bibuga vy'ama equipe umengo ni mato mato. Na cyane cyane twarabibonye nk'akarorero umugwi wa Real Madrid ukina na Lille yo mu France, hari ku kibuga ca Lille aho Real Madrid yaje gutakaza urukino gatsindwa na Lille igitsindo kimwe kubusa. Vyabonetse ko Real Madrid bari bagiye bafise novuga confiance yuko baza gutsinda bivanye nuko umugwi bagiye gukina nawo, novuga mu bijanye na Champions League nta burambu ufise, ariko nabo bagerageje gukoresha neza terre yabo, bagerageje ku profita amahirwe bari kuri tere yabo, baritegura neza baratangaza abantu baratsinda Real Madrid. Biravuga ngo rero ko iyi forma nshasha haba imigwi yitwa ko ari mito, haba imigwi yitwa ko ari minini, umugwi utazoba ufise effectif novuga ko yagutse canke umugwi uzo kwisanga muri iyo misi ufise gico no kwitwa crise de confiance, uzo kwisanga kenshi byawugoye meme si uzoba wahuye na equipe yitwa ko ifise izina ritoya. Nko kuri Real Madrid novuga ko si muri Ligue des Champions gusa, nivyo baraguza abakinyi benshi, nako baraguza umukinyi akomeye Kylian Mbappe, bari banarondegeye tari gito. Mugabo twabonye no mu ntango zigano rya La Liga ntibiriko biragenda neza. Sinzi ko byo biriko vyanka muri Ligue des Champions gusa honyene, canke ko kwa kundi batarafata umurongo muri La Liga ari navyo zo biriko birakurikirana muri Ligue des Champions. Mu bisanzwe umugwi wa Real Madrid ico abantu benshi tuwuzi ko turazi ko ari umugwi naho woba umeze nabi muri championnat ya Espagne La Liga, uje ukagera muri Champions League ibyo kina muri La Liga biba bitandukanye cyane n'ivyo muri Champions League. Ariko bien sûr que barazanye umukinyi akomeye cyane nka Kylian Mbappe, twari twiteze ko azoshika akora ibintu bikomeye cyane, anyiganza amazamu y'imigwi itandukanye, ariko yarahashitse biragorana integration inkino. Nivyo amaze gukina inkino zitari zike, arafise amagoli
harimwo za penalty nyinshi par rapport y'ivyo atsinda mugabo biraboneka yuko ataragira integration iri totale muri equipe mu bisanzwe mu Real Madrid haba muri La Liga haba no muri Champions League biriko birabagora cyane biriko birabagora kugira adaptation imeze neza aho mu gugenda ubona umengo na bafise crise de confiance hagati yabo nta cohesion haba umwe wese umengo mu imisi ariko akina novuga ibintu vya wenyene ntibagikinira hamwe bisigura yuko rero yindi migwi baza guhura nayo kesa so muri Champions League na cyane mw'intunganyo nshasha ndavuga ngo igoye ndiko ndagereranya nuko byahora iyo migwi rero iriko iravyexploitiramwe ikavuga ati ko Madrid mw'imisi bitameze neza malgré abakinyi b'amazina bafise abagalactique ndavuga nkuko biriko bigenda nabi ariko sina Real Madrid yonyene kuko kugeza kuno mwanya mu migwi 8 ya mbere umugwi imigwi twavuga ko irimo ikomeye yari gize imisi itwara neza muri zino nkino za Ligue des Champions n'umugwi wa Manchester City mu Bwongereza ndetse na Liverpool kuko izindi nama equipe twaye tumenyereye cyane ko nka equipe ya Brest canke Benfica muno mwaya ziri mu bibanza 8 vya mbere ugasanga equipe za Real Madrid ziri muri vya bibanza zo nda gukina barrage kugira ngo zishobore kuja mu gice cy'umunani gishiri cyanyuma no kuvuga ko singora ntwavuga ko iri muri Real Madrid honyene mugabo haba na za Barcelona canke za Arsenal za Paris Saint-Germain nazo ubona ko izo ngorane bazihuriyeko Barcelona nayo urukino rwa mbere ntivyagenze neza mugabo baraza barikosora ku rukino gira kabiri ariko bobo bitandukanye na Real Madrid kuko turavye muri La Liga uko bariko barigenza uko bariko baratsinda ama match twobona umengo ni biratandukanye na Real Madrid kandi twavuga tuti bashaka kuzokwigenza neza ageze no ku mugabane wa bora muri za nkino za Ligue des Champions mugabo twabona ariko biriko biragenda eske ni ca kibazo nyene c'intunganyo shasha ya UEFA Champions League canke ni Barcelona haraho bigera bivanye n'abakinyi bakiri batifise ugasanga inguvu zabaye nibaza ko umuntu agerageje kuraba ibibazo biri mu migwi nibaza ko atari bimwe dufate nk'akaroro nko mu FC Barcelona imatch batakaje kwa Monaco muri match y'ubwa mbere kubwanje ngerageje kuraba icyatumye batakaza irya match sikuvuga ngo Barcelona bari hasi mu bijanye n'imikinire bakozwe ko ni karati tukura yahawe umukinyi Eric Garcia kandi ayihabwa hakiri kare kwikosa rikozwe bivuye ku munyegori wa Marc-André ter Stegen bica bituma Monaco nayo ivuga ati twege ko bigenze nkuko haracyari karereka dukorere kw'iryo kosa bakoze hama tubatsinde birashikara batsinda mugabo twarabonye yuko umupira Barcelona yabandanije ikina wari umupira utanda kwerekana ko bashaka kwibwiriza ikintu bagombore canke batsinde nico gituma Barcelona uravye umumenyereza bafise mu iki gihe ugacuraba na squad bafise mu iki gihe marge ko bafise abana benshi badugije bakura muri Lamassia muri rya shure ryabo numugumeze neza novuga ko ngerageje kuraba inkino canke imigwi bazohura uri kuragerageza kuraba Barcelona irashobora kuzobandanya ivyitwaramo neza bitandukanye nk'akarorero na nimugwi nka Manchester City vise babakinyi babandi nyine tumenyereye nivyo match y'ubwa mbere nabo bagize kimwe kindi baranganije na Inter de Milan hama match ya kabiri baratsinda haraje mwindi facteur rero ikomeye cyane nshaka kuvuga ko ikomeye cyane mu bijanye no gutakaza kw'imigwi canke kubona uyu musi bakinyuko ejo bagakina kundi nivyo uravye ukungena imigwi zohora hari gihe ushobora gusanga hari nk'umugwi vraiment watomboje kuzohora n'imigwi komakomeye ubonye nka Paris Saint-Germain izokina na Arsenal ukabona izokina na Atalanta ukabona izokina n'umugwi nka Dortmund ugaca usanga nk'imigwi turiko turabona iri mu bibanza vya mbere nka Brest yatanguye ikina na Sturm Graz mugwi novuga ko bari hakwa kuba bari nko kuri niveau zimwe ugaca ubona basuye gukina na FC Salzburg yo muri Autriche imigwi twavuga ko bari kuri niveau imwe ntibarashikira guhura n'umugwi witwa ko ufise izina ngo turabe ko bazobandanya babikora neza donc umuntu yasa n'uwatomboje nabi kuzokina n'imigwi yitwa ko banganya inguvu malgré ryahiganwa ari rishasha ritunganijwe uko ndi kubona birashoboka yuko uzosanga imiguri kiratakaza iyindi gasanga yatangajwe canke iyindi tugasanga yakoze ivyo tutari twiteze ubuti rero haracari kare kuko turavye nimba ama equipe amaze gukina match ziri mu match umunani bateza gukina ati haracari kare ama equipe mato tubone mu banza vya mbere ashobora kuva bivanye n'andi match azokurikira cyane gose
muri uno mwanya hariho ekipe yo mu Budage ya Bayer Leverkusen, ni ekipe yatwaye igikombe idatsinze mu mwaka uheze, igikombe ca shampiyona ya Bundesliga, no muri uno mwanya ifise amanota 6-6 muri ino Ligue des Champions, muri ino ntunganya nshasha. Est-ce que Bayer Leverkusen dushobora kuyitega tukabona ari ekipe ije ikagera kure na wa mu coach twabona yaje akadutangaza muri shampiyona irimwo Bayern Munich, tukabona dutanga dushobora no kubibona muri ino Ligue des Champions ageze kure, twovyita igitangaza? Oya, ntabwo twobyita igitangaza na gato. Umugwi wa Bayer Leverkusen ni umugwi watweretse ko ukomeye cyane kumara ihiganwa udatsinzwe urukino na rumwe, uriko kina n'imigwi experimente nka Bayern Munich, uriko kina na Borussia Dortmund, Leipzig, imigwi novuga imenyereye ku mugabane wa Buraya, apana mu Budagi honyene, meme no muri Champions League yaza ikiyempoza. Rero kuba baraparvenye ku guheza shampiyona badatsinzwe, bakaza gutsindwa na Atalanta muri finale ya Europa League honyene gusa, hama bakaba baje mu intunganyo nshasha ya Champions League. Nivyo ama ekipe bahuye mu nkino zo bwa mbere shampiyona nizingana, gukina na Feyenoord iyo muri Pays-Bas, ariko baratsinze na AC Milan, baratsinze na AC Milan, barayitsinze kimwe ku busa. Match bwa mbere bari batsinze 4 ku busa. Uca wumva yuko bwabo sombane bw'amahiganwa hari nawe cyo bigenda bimera nk'ibigabanuka ivyo watsinda, ariko numugwi umuntu yo kwitega cyane malgré uwo bohora bose, haba Madrid par exemple, haba Bayern Champions City, ntabwo wohora na Leverkusen ngo reka kugira ubwoba mu iminsi. Jewe rero ndawubona uzoba nk'umwe mu migwi ishobora kuza kuyempoza kuzogera kure mu intunganyo nshasha ya Champions League. Tugiye kubona inkino z'umusugira gatatu, aho mbere harimo n'inkino zikomakomeye kuko nka Real Madrid zokina na Dortmund yo mu Budage, mbere na Barcelona zokina na Bayern. Ndashaka tuvuge ku rukino rwa Real Madrid na Dortmund. Ni Dortmund bakinye no mu rukino rwa nyuma rwa UEFA Champions League umwaka uheze baza kuyitsinda. Uru rukino wowe nk'umuntu asanzwe kurikirana umupira ku mugabane wa Buraya urubona gute? Urukino ruzohuza Real Madrid na Borussia Dortmund kuri Santiago Bernabeu, nk'umuntu akurikiranira hafi ibijyanye na football ndiko ndaraba, ni urukino ruzoba rugoye cyane, ndavuga ku mpande zose. Muga mbere ku ruhande rwa Real Madrid ruzoba rugoye bivanye na crise de confiance bafise mu iyi minsi. Kuri Dortmund barazoshobora kuvuga ati bivanye nuko Madrid tuyibona muri champion ihagaze, meme no muri Champions League, malgré abakinyi bamwe bagarukanye, ndavuga nka Eduardo Camavinga yakinye neza muri Conference League, malgré ba Jude Bellingham barahari, même si batari ko baratwemeza cyane mu iyi minsi bivanye nuko bari ko barakina. Real Madrid birashobora kuyigora kubera Dortmund iherutse gutsinda amagoli 7 itsinda Celtic, numugwi bakinye muri finale uherutse barabatsinda 2 ku busa, mugabo batsinda n'ubundi nabo bagerageje kubereka ko babishoboye, kandi numwe mu mugwi bamaze guhora kenshi baye ngombwa babagora banabatsinda. Mu ico gihe rero ndabona ko umugwi wa Real Madrid hamwe batoza bahinduye, batoza batweretse iyindi sura itandukanye nuko bari ko barakina mu iyi minsi, birashobora kubagora, ugasanga Borussia Dortmund iraje kabakora mu jisho canke naho itabatsinze bakagira match nire. Muga Madrid nayo nk'umugwi usanzwe ukomeye, umugwi w'ibihe byose muri Champions League, barashobora kuza bateguye bagakina ibitandukanye cyane n'ivyo tumaze imisi tubona bakina. Ya crise de confiance ntituyibone, tukabona umugwi ko kinira hamwe ukoresha wa mupira unyaruka, hama bakagerageza no kuba efficace, malgré imvune bagize ya Dani Carvajal shobora kubakora ko mu buryo bunaburiya. Mugabo nibaza ko arahari Lucas Vazquez, Valverde azamukuvura hajya ku ruhande rw'iburyo, nibaza ko azoba ari urukino rukomeye cyane. Umuntu aje kwitega intsinzi ya Madrid apene vyagoranye, ashaka kugira match nire. Ariko urumva ko nimba bishitse bagira match nire, bagira amanota 4 ku manota 9 bazoba bamaze gukina muri match 3, urumva ko bizoba biriko bitera bishira Madrid habi, kuko nimba bafise inkino zo kurikira urukino rwa AC Milan bagira n'urukino rwa Liverpool, urumva ko ni match utaba urisi yuko uzawuzitsinda 100%. Urumva nimba bashobora gutakaza amanota kuri Dortmund, uzi ko ufise Liverpool imeze neza muri champion mbere muri Ligue des Champions, ukaba ufise na AC Milan ikeneye kuronka amanota 3 ya mbere, nibaza ko Madrid badatsinze match ya Dortmund ishobora kuzobagora cyane.
birashobora kubagora cyane bivanye n'ukuntu bisanze bazokina kuko ukina na AC Milan ugakina na Liverpool iyi migwi gukurikira mu kufita ibikombe byinshi bya Champions League uba wumva ko bitoroshye nico gituma nariko ndavuga bategerezwa kuza bahinduye ibyo bamazemo imisi bakina Carlo Ancelotti ni umukoci ameze neza azi gusoma inkino yiga buri munsi ashobora kugerageza guhindura hama n'abakinyi barafise mu mutwe habo barafise yuko n'abakinyi bari Madrid bategerezwa gukora ibishoboka byose kugira ekipe yabo ibandanye ikora vyiza na cyane cyane muri Champions League ku mugabane wa Burayi rero two kwitega urukino rukomeye ruzoba ruryoshe ruzoba ruri equilibre vyanka vyakunda bategezwa kuronderamwo amanota 3 tutarashika ku rukino rwa FC Barcelona hari umugwi wo mu Bwongereza utarikora muri Ligue des Champions Aston Villa baraje bitwara neza banatsinda na equipe ya Bayern Munich rero gutsindwa muri zino nkino zisa n'iz'amatsinda muri 2017 yari imaze inkino 41 itaze gutsindwa ko yari yatsinze inkino 37 ahama inganya inkino 4 ariko Aston Villa kuri Villa Park iraziratsinda Bayern Munich itsindo kimwe ku busa ubu barakurikiza match ya Bologna niyo babazokina dushobora kubona equipe ya Aston Villa ikurikiranije match zitatu zitsinda zose vyoroshe nkuko tubona banatsinze match ya Bayern birashoboka cyane ariko kuri match ya Bayern Aston Villa barakoresheje neza tere yabo ariko ugerageje kuraba statistiquement parlant Bayern Munich yari hejuru yabo cyane mugabo gusa kuba hejuru ya gusombya equipe kuyidomina kuva mu ntango canke match yose ndihera wayidominye hama ni mukananirwa gushira mu igoli ntacyo bisiguye par rapport y'ugiye aronse occasion imwe occasion zibiri agaca concretize ndavuga ngo Aston Villa numwe mu migwi jewe ntinya cyane mu Bwongereza kandi nemera kuko uramaze kubigaragaza ko ari mu gukomeye n'umugwi kuva mu igol Emiliano Martinez ameze neza ntawo bideha yuko numwe mu banyegoli n'imiburi buri batatu bakomeye cyane ubu ku mugabane wa Burayi wagenda ukabandanya kote y'inyuma hagati mu kibuga meme n'imbere barameze neza cyane ntamvo nimwe rero izotuma urukino bimirije gukina bazokina na Bologna mu Butaliyani ni equipe turavuga ngo ni nshasha ntibimenyereye cyane ibya Champions League kuyitsinda rero birashobora kuba bizokoroha bakabandanya bakurikiza andi amanota 3 wananashima tukahava tuzona basanga no mu migwi ya mbere yikarifye ubwa mbere munani ya mbere yego Aston Villa urabona ko nubundi ca kibuga bakoresha neza kuri match ya Bayern ya Villa Park nundi nozo ariko barakinira match yawe naza ko bishobora kubafasha tukabona Aston Villa ibandanye ikurikiranye mu match iriko yatsinda mugabo hari yindi match imigwi izogiye guhura ni FC Barcelona na Bayern Munich ngira ngo abantu baravyibuka muri 2020 bahura Bayern yitsinda 8-2 ariko uno musi zije gukina imwe yose ifite amanota 3-6 nibaza ko umugwi wose ha muri ibiri yaba Barcelona canke Bayern ushaka amanota 3 kuko nimba utakaje matches zibiri muri matches 3 maze gukina biba biriko bigushira habi ni match zobera muri Espagne FC Barcelona twabonye muri La Liga imeze neza nubwo byaciyemo bagatsindwa match imwe na match bazwi muri Ligue des Champions kuri wa mukeba bamenyeranye kandi atigera borohereza Bayern Munich dushobora kwiteka muri no match imatch ya FC Barcelona na Bayern Munich uretse ko direct tukiyumva twaciye tubanza kwibuka 2020 Bayern ni banyagira amagori 8-1 mugabo kuri bibiri nako mugabo nashaka mvuge uko ukurikira imatch izoba kwa kabiri Bayern na Barcelona ibintu twayitegako azoba ari ibintu bikomeye cyane icyambere na mbere umuntu agerageje kuraba imiguku yahagaze mu mashampiyona yabo novuga yose hagaze neza hamuravye n'abakoca bafise bose bafise abakoca bashasha Bayern ifise Vincent Kompany umukoca kiri muto yavuye muri equipe ivuye imanutse mu cicaro ca kabiri mu Bwongereza Barcelona ifise umukoca w'umuramba akomeye cyane Hans Flick ari nawe yatsinze FC Barcelona kiriya gihe 8-2 ari muri Bayern no kuvuga ngo Barcelona izo biri muhira agafacteur ko kuba muhira na kwajya karashaka kubaga konta kima gusa zo bari match ryoshe ufatiye kuko ngene bose basanzwe bakina ugerageje kuraba Barcelona yo tusanzwe tubizi yuko ikina yatikitaka donc ni de construction bara construiza meme na Bayern irabikina kuko turazi kwifisha abakinyi
batari bake bari plus offensive par exemple nka Jamal Musiala umupira rero ndabona uzokinirwa hagati uzosombya uwundi hagati azotsinda uwundi nico gituma ntawo vuga ku bice byinshi kwijana ngo Barcelona ngo baramutsinda Bayern cyangwa Bayern izotsinda Barcelona nkuko benshi bashaka guca bafatira kuri irya match ya 2020 jewe siko ndabibona na gato kubera Bayern yo mwiyi misi uriko uragerageza kuraba irakomeye mugabo ndacabona muri defense yabo ya Dayot Upamecano hamwe na Kim Min-jae iryo defense ko bazatiriza ba Barcelona na cyane squad yabo isa niyagarutse yose bafise umuyeliye nka Lamine Yamal donc atera imipira myinshi va ku ruhande ayitera hajya kuri penalty bizotuma Dayot Upamecano Kim Min-jae bazohava bisanga muri panique basange bariko baratsindwa amagoli avuye ku maerere yabo bivanye n'amaere ya Barcelona azoshobora kuba ariko arabasatira cyane ariko arabateza ibibazo muga Barcelona nayo uravye ugerageje kuraba nabo defense yabo niyo defense nabonye irimo amakosa cyane niho hantu hambere nshaka kuvuga ko badakomeye pa rapport y'ahandi defense ya Inigo Martinez ku Barcelona umwana aracari muto yarakeneye umuntu amuyobora ku Barca kina neza mugabo hari amakosa ashobora gukora ubona ko avuye uko ari kumwe n'umuntu atashobora kumufasha nk'umuntu amenyereye nka Inigo Martinez amusomba mubwire ati ideplace ko uhagarara ko ugasanga Inigo niwe rikakora n'amakosa menshi yo kumusomba ugiye gukora amakosa rero uriko kina n'umukinyi nka Jamal Musiala yagarutse Nyabri nabonye ari mwiza asiga mwisezo yaje ari mwiza cyane shirako hagati mu kibuga Pavlovic bakina ibaro nziza cyane twongere ko na Michael Olise yavuye muri Crystal Palace ariko agira season nziza cyane donc rero ndavuga ko ni match nibaza ko ni match zo birimo amagoli izo birimo amagoli ni match zo bayuguruye izo biryoshe umwe muri bo arashobora gutsinda na wewe ubirikura nta kunganya uri kurabona muri ndiko ndabona nta kunganya kurimwe umwe muri bo arashobora gutsinda gusa nkabona kandi ko atamuntu azotsindirwa kubusa ni muri match ashaka kuvamo amagoli 3-2 urigerageje kuraba haracari kare mugabo reka tubivuge kuko numugwa atwaye ikombe c'umwaka uheze ni Real Madrid abakunzi b'inkino bakunda kuvuga ngo imisi yose wamuza ari ufisamo yo gutwara Ligue des Champions mugabo tubona umengo iyi ntunganya shasha nirikirabora kuko mu mwaka uheze batwaye ikombe barinze bava mu matsinda atareka namwe batsinze mbere nta nubwo banganije batsinze match zose mugabo no munsi muri match ziri bamaze gukina rumwe bararutakaje urundi bararutsinda uno mwaka amahirwe yo gutwara igikombe kuri Real Madrid ubona angana gute nubwo hakiri kare cyane ushobora kugenda ushobora kwikarifya waciye muri barrage mu gukaza ukitwara igikombe twaje tubona muri za Aero equipe za Perda oui ariko ndashaka kuvuga Real Madrid tugerageje ibice twahora tuyiha novuga muri ntunganyo iheze yari sanzwe hari ibice twahora tuyiha byahora bari byinshi cyane bivanye nuko twaba tuyibona muga mw'iyi minsi bivanye nuko turiko turayibona nivyo dutegezwa gufatira ko dutegezwa gufatira kuvyo turiko turabona ubunyene meme si bishobora guhinduka mu minsi iri imbere ndavuga ngo Madrid ntifise amahirwe menshi nkayo yari sanzwe ifise par contre hari imigwi nibaza kwizoza kudutangaza ikagera kure uko tutari tuvyiteze jewe sinshira kure nk'akarorero nk'umugwi wa FC Barcelona sindagushira kure ni umwe mu migwi ndiko ndaraba ukungene bariko barakina mw'iyi minsi n'abakinyi bafise squad yagutse gufita squad yagutse nivyo nibaza ko bizo bikonta cyane muri forma nshasha kuko inkino ni nyinshi meshe zami inkino ni nyinshi murava muri La Liga mukaja mu bikombe bibihugu mukagenda mu ma equipe nationale mukakina Champions League inkino ziregeranye donc mu gutazo office squad ni nta mahirwe ufise menshi ndavuga rero Man City Barcelona na Real ntitushishira kure Bayern Munich nayo nirahari mugabo ntituzotangara nitwabona hari imigwi tutari twibaza ko yogera kure aho nyene kuri ico cimigwi dushobora kubona tutari twiteze hari wowe ni imigwi yabona kwishobora kudutangaza ikaze igashika muri za demi final cyangwa no mu rukino rwa ishaka twa n'igikombe wisunze ukubona intagano je ndiko ndaraba uko ihiganwa ryatanguye nkaraba n'ama performance y'imigwi bivanye naho iri kirakinira je nka Arsenal sino yishira kure nivyo Arsenal muri Champions League
hari ukuntu umengo bararorasha pa raporo uko bameze muri Premier League siko bameze muri Ligue des Champions, siko bameze muri Champions League. Mugabo ndiko ndaraba parcours yabo uko ngene kiragenda, urashaka kuza kuba umwe mu migwi ishobora kugera kure ikazi gatanga akazi kw'imigwi ikomeye. Sinshize kure kandi na Bayer Leverkusen nawo n'umugwi ushobora kuza kugora ijya migwi tuvuga ko ari amazina ugasanga ni umwe mu migwi igeze kure. Atletico Madrid oya, Atletico Madrid ntibari ko barakomvenga, ntawe ndiko ndabona vraiment ko ishobora kugera kure kuko uyu munsi barakina ejo ugaca usanga ibintu bariko barakina meme no muri La Liga ntibiriko biratwemeza. Bo ni higanwa rero dushobora kubonamo ibitangaza byinshi bitandukanye kuko turavye uko inkino zatanguye hari ibimenyetso biriko birerekana ko dushobora kubona imigwi itandukanye n'andi twari tumenyereye ari kiraza imbere mbere igashobora no kwitwara neza mu nkino ugasanga bagiye no mu gice 18 gishiri canyuma imbere ya migwi ikomeye mu gihe yo babanje guca muri barrage. Kandi abantu bumve yuko nimba equipe itikarije bwa mbere ngo muri 8 za mbere hamije mu 18 gishiri canyuma kuja muri barrage nukuvuga utombora umugumwe mugakina urukino rw'ibanze n'ubwo gusubiriza urukino inkino zibiri bishobora kora gutegura ugasanga equipe ya risiko izorengana byoroshe ntibiriko birayoroha ugasanga mbere yisanze yavuyemo yari yizeye ko izoza gushika muri mu nkino z'18 gishiri canyuma byoroshe. Rero nuvuga ko nihiganwa ritubikiye byinshi dushobora kwitega byinshi bitandukanye yaba ibitangaza ariko kandi ntidushire kure na ya migwi ikomeye wabivuze Real Madrid canke Man City muri no myaka iheze iracari ya migwi ikomeye dushobora kuvuga ati umwanya wose canke igihe cose baba bari mu bibanza vyiza byo ushobora gutwara igikombe ca Ligue des Champions cyangwa urukino rwa nyuma. Dufashe guca kuri byinshi bitandukanye Eloi wakoze cyane nibaza ko no hanyuma nakwikora ko uzoshobora kwashika. Yego cyane mwakoze kudutumira byari bimeze neza nizera ko n'abakunzi ba BNP Sport bose aho bari bamerewe neza n'imigwi yabo basanzwe bakunda bizo bikora neza. Urakoze cyane mwakoze mwese mwadukurikiranye nibaza ko mwanda yamugira ibihe byiza ahanje naho utaha.